Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro cuno musi gishimikiye guki? Uyu musi tuza gushimikira ku ruhara rw'umurinzi mu gutsimbataza ubuzima bw'abarundi baho hambere, kuko bo baremera yuko uwo murinzi cari igiti gihambaye cakora mu biti bita ibiti vy'Imana. Kubera rero ikiganiro ari Nyibutsa Akaranga, turiyibutsa ivyaranze imico n'akaranga vy'Uburundi. Umurinzi rero turaza kuraba ku bijanye no gukingira isato. Ni ikiganiro twagiranye na Mariyondo. Mariyondo ni uwahehe? Ni uwahariya i Bukirasazi. Aratangura twidondore. Ariko rero imbere yuko tuduga kw'ijambo ngo twumvirize ikiganiro twagiranye na Mariyondo, mu nkundire mbanze ndabereke igiti bita umurinzi kuba batakizi. Ni ishusho yafashwe muri iki gihe mu gihe cici, kuko mu biganiro vyagiye birarenga twabetse yuko umurinzi mu gihe cici kizana amababi meza atukura, mu gihe ibindi biti vyovyo bisanzwe bikorora amababi mu gihe cici vyovyo usanga bisigara inkoko. Ariko coco muri ico gihe gikorora amababi gica kizana amababi meza atukura, niho abarundi bagitangariye bakacita igiti c'Imana. Rero ntatevye, reka mbanze ndabereke ico giti c'Imana arico umurinzi. Hanyuma rero duce twumviriza ikiganiro twagiranye na Mariyondo. Kirangiye nca meza ngaruke tuyage muri make ivyo twumvise muri ico kiganiro. Mwese ndabaha ikaze, murakoze. Iki giti ndiko ndabereka citwa umurinzi. Ni kimwe mu biti abarundi bita ibiti vy'Imana. Amahoro mwese abakunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ndabaramukije. Jewe nitwa Feliciano Bankunguka, nkaba ndi kumwe n'umukurambere agira tuyagira. Amahoro cane Mutama. Amahoro cane. Izina ninde? Mariyondo Salvatore. Salvatore wande? Wa Jugunya. Jugunya wande? Wa Bisobanya. Bisobanya vyande? Ngorogoto. Ngorogoto wande? Yangezaho. Urakoze cane Mutama. None igiti citwa umurinzi wowe urakizi? Je ndakizi cane. Yego. Naho hepfo kiriho. Igiti bita umurinzi kera twagishira ku gikini c'irembo. Hanyuma rero tugishira ku gikini c'irembo cakinga ibintu vyitwa isato, kugira ntiyinjire mu rugo. Ushize umurinzi kw'irembo bakawusobaniririzako isato ntiyegera. Urakoze. Reka tubashimire mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Murumvise uruhara rw'igiti bita umurinzi mu gukingira ubuzima bw'abarundi. Iyo umaze gutera umurinzi ku rugo rwawe, nta sato yahatumbera. Abo baba bamaze kuvyumva nuko kera mu Burundi wasanga hari ivyo gutinya isato, bakavuga yuko isato ije mu rugo igira nabi abantu. Ico gihe rero umurinzi warakinga iyo sato. Muravyumvise muri ico kiganiro. Murabonye kandi yuko umurinzi ari igiti cashobora cafasha kandi no mu gukingira ibidukikije. Uko abarundi batera imirinzi ku bwinshi, murumva yuko n'ibidukikije vyaca bihatorera akoyokwe. None rero mwese mukunda ibico n'akaranga vy'Uburundi, kwari kuganira ku kamaro k'umurinzi. Mwumvise igikorwa kimwe uyo atuganiriyeko. Twari tumaze kugira ibiganiro vyinshi. Kubera ikiganiro ari Nyibutsa Akaranga, n'ubundi turose ikindi tubaganirira tuca tuza. Umurinzi twaravuze ibiganiro bitari bike ku murinzi, ariko twashimye kubuza uno munsi kugira ngo dusubire tubayagire, tugume twiyibutsa. Ndabashimiye rero mwese, ntimuje kure kuko ibiganiro ngaha kuri Nyibutsa Akaranga ni vyinshi kandi birabandanya. Hari vyamaze kuza biri ngaha ku rubuga, murashobora kubibona. Hari n'ibiriko biraza. Nico gituma rero mutoja kure y'uru rubuga. Abataruzi murubamenyeshe, muzoba mukoze cane. Mubarungikira inkuru, hariho naho mutubwira i commentaire
ni ivyumviro, tuvuga ko mu vyumviro mu Burundi kuko muradushikiza ivyumviro, mudushikirize ivyumviro yuko mubona iki kiganiro uko cokorwa n'ibindi muba mwipfuza n'interano zanyu ni nyinshi mwoduha, kandi ababikora turabibakengurukiye. Hari n'abo mufyonda kuri like kugira ngo inkuru zishobore gushikira benshi, navyo niyo ni vyiza, vyose bigende neza ku bwanyu no ku bwacu, tuje hamwe dukomeze imico n'akaranga vy'u Burundi. Murakoze mwese, umwe wese ahari agira amahoro mu biwe no mu vyiwe. Murakoze.